nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Ninahazwa mukama. Muri irya minsi abigishwa begereye Yezu bamubarira bati, umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati, ndababwiye ni ivy'ukuri mudahindutse ngo mube nk'abana batoya ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Uwufata neza ku bwanje akana nk'aka ni jewe wabafashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utwo twana, kuko ndabibabariye. Abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Mbwire namwe, nk'umuntu afise intama 100, imwe muri zo igatakara, ntaca arekera imusozi zimwe 99 akaja kurondera iyatakaye? Agize Imana akayitora, ni ivy'ukuri ndababariye izomutera akanyamuneza kuruta zimwe 99 zitari zatakaye. Uko niko bidakundwa na so wanyu wo mw'ijuru ko kamwe muri utwo twana gatakara. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu majambo y'Imana mu gisomwa ca mbere tuzirikane na cane cane twigishwa n'ubu n'iki gihagararo ca Musa ariko arashika ku musozo w'ubuzima bwiwe. Abantu dusigaye twita kandi mu yindi ivugo ngo ku mugoroba w'ubuzima bwiwe. Arumva yuko inguvu ziriko zirahera, akamenya kumvirizamwo n'ico Imana imubwiye. Uretse ko yumva ibyo Imana imubwiye, arabyumva no mu mubiri wiwe. Mbe burya mu mubiri wacu tuwumviriza gute? Canke tuwugenza gute? Twame twibuka yuko ijambo ry'Imana riduhishuka ko umubiri wacu ari ingoro ya Mutima Mweranda. Hamwe hari igihe duhakwa kutamenya kumvirizamo neza Imana, ugahakwa kuducikira ikigirwamana. Abagore cane cane gasanga ufise umwitwarariko urenze, uhakwa kuzura hose ari uw'umubiri gusa. Kugira ngo bamwe murazi ingene mwaba mwashwanye n'abagabo banyu, mugiye ku isoko amahera yose mukayamara kubera ibintu byo kwishariza ku mubiri. Mugabo si mwese. Hamwe urashobora gusanga umubiri tuwufashe nk'ikintu c'ikimungu, ukabona abantu bisiga ukibaza uti, mbega ubwo baremera ko hari ubwiza Imana yabahaye? Ukamenga ukwisiga kwabo kurengeje urugero, umenga ariko babwira Imana bati, mukama twe waradusondetse, reka tugufashe twishirire ko natwe. Ko tubungabunga umubiri ntivyari bibi, ni vyiza mbere ko turaza kubona urundi ruhande nago. Nabo rero iyo hageze ko umubiri ugira uti kiringo canje kiriko kirahera, harageze ko dutambuka tukaja mu rundi rugendo, bica bigora. Ukabona umuntu ngena wana gerageza gushira ku freshe zitagifata. Ubu rero kuri ku marezo sosio huzuye ibintu bazarababwira ati, niwisiga ibi, niwafungura ibi, abagabo bama baruguyemwo, uzoca ukomera ku buriri, ende yakire nawe ukomera ari ahantu utazorenga. Kutamenya kumviriza ingene Imana ituyagisha no mu mubiri wacu, ukaguma urya ibintu wumva neza ko igihe ubiriye 1, 2, 3 umubiri ukubwira uti uri kuranyica,
hari abaca bagira bati shaka upfe naho mbabaza unapfa tuzojana mugabo uzoba wafashe nabi ingabirano y'Imana. Musa kumva ati sinishobora gutera indenge ndende, akakira ijambo Imana imubwiye mubiri wiwe. Nako ndavuga kandi yuko hariho n'abantu dufata nabo umubiri wacu, hamwe ukabona harimo excès, ahandi ukabona harimo negligence. Birangane bakibaza yuko kudafata akadushe ngo yisiga utuntu tumoga neza, akanuka icuyi atanutse agasuguru, akibaza ngo niko guca bugufi. Hari abantu muramuza gusenga mumeze gutyo, mukabuza abandi gusenga, mukabuza kwikonsantara mu Mana, atari uko wari ubikenye. Imana yashaka kubona yuko ubikenye, mugabo kubera ubwaba. Abasore abagabo mukambara amashati gushikariza ko confiture sukubuza isabuni, amashishe tawuciye ukamenga baguhaye igikorwa cyo kwikimiru. Ibintu bimwe bimwe byerekana yuko umenga ntituratahura yuko umubiri wacu ari ingoro ya mutima mweranda. Aho hari ibindi tutavuze, kuneglija, ugasanga ufata nabi ingabirano ya mbere. Umugenzi wawe wa mbere ufise ndamugufinze n'umubiri wawe, n'umubiri wawe ni usengera mu Imana. Niwo sinzi ko rimwe rimwe twibuka yuko ariwo twakiramo na Yezu, umubiri wa Yezu. Ni ibintu bikomeye nizo turabifata minenegwe, kuko umuntu agomba gucudika n'Imana. Imana ntimwakira igicuga, ntimwakira igipande, ntimwakira iby'umutima, iby'impemu, nk'uko umenga umubiri wewe ntacyo uvuze. Muri twa turirimbo tw'abaporoti ngo mu mubiri ngo ni envelope. Envelope? Oya, si envelope gusa, ni wewe, ni ingabirano y'Imana, ni wo wakiramwo Yezu Kristo, ni wo wakiramwo mutima mweranda. Kuwitwararika neza atakurenza urugero, ariko kandi atagusanga umenga twawugize kugwangana. Mbere tukumviriza n'igihe uriko uratubwira uti uriko urakura, ukavyakira, kuvyakira neza biguhumuriza muri wewe kandi ukaba mu mahoro. Hariho abatama n'abatamakazi ubona ko bashaje, bikabagora ingene bashobora kwiyakira no kwakira abandi, kuko batagiye barimenyereza bakibasha kumenya kumviriza umubiri wabo. Hari n'abasenga ugasanga muri ko muvuga ibisabisho bidakunda imbere y'Imana. Gasanga ko musengero mutamakazi mugomba ngo asubire gukomera nk'umwigeme w'imyaka 20. Hari igihe baca ko nkabatwengane muzocoka uko musenga mbere ariko yigira. Mureka bandanye urugendo rwiwe, mufasha ahubwo gushobora kwiyakira, ashobore kubandanya urugendo. Rero ugomba kumusubiza inyuma, mwibaza ko hakwise ariho biryoshye cyane gusa. Nivyo tuzi, mugabo mukamara twemeza ati imbere hararyoshe gusumba, hararyoshe gusumba. Uyu munsi wa namwe tukikwegera n'ingwara. Hari abantu hakuririmba neza kakaririmbo ngo Imana niyo ruhara rwanje, hararongo uruhara nyine uruhara rwo ku mutwe. Ugasanga agomba kwiteza imishatsi witeza, umubiri utakuranye. Ugasanga ariko bamusuka nk'ibiproduit bihakwa kumugwaza. Ivyo byose ikimenyamenya cy'uko umenga hari ahantu tutumva ko ukuri naho abandi batobavyumva, mugabo wewe ijambo ry'Imana rirabikwemeza. Uri iciza c'Imana, uri gitangaza c'Imana. Bungabunga ico Imana yakoze muri wewe, mugabo ntiwifate nk'uko umenga hari ahantu wowe usa nk'uri kwarabwira Imana ati warandenganije, ntiwangize nka naka, ntiwangoroye, ntiwamaya. Ukabona umenga n'igisabisho cawe kirimwo mu rurazi wa frustration. Kumenya gukenguruka cyane
icyo Imana yatugize. Musa ngo akumva yuko rero hageze ko yiyakira, arashobora kwakira neza abandi, akakira neza n'umuryango wiwe, umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'Imana, igihugu cy'Imana. Murumva ingene mukumviriza umubiri wakumva ati singifise ingufu zikwiye, arategura wenyine, aritegura muri we, agategura igihugu cy'Imana ko atakibasha kuza arakija imbere. Akongera agategura na Yozuwe azoheza akamukorera mu ngata. Abantu bashaje ukabona baguma bubaraye ko biragusiga, tegura n'ingoga, tegura ubandanye neza. Kandi kuko Musa yabaye umuntu amenya gutegura neza, yapfanye icubahiro cyinshi, akikujwe n'iteka ryinshi n'icubahiro c'umuryango wose w'Imana, kuko bamwumvisemwo umuntu ariho kugira ngo Imana yabo bayumve hagati yabo, ariho kandi kugira ngo bamererwe neza, batekanirwe, bamana umugisha w'Imana imbere y'Imana, bamana umugisha w'Imana imbere y'Imana. Ukabona yuko Musa baziki yaza kuba nka bamwe muri twebwe, yari kubarara kati gushika ku kanyuma. Yari gushobora no gutora uwo musubirira, akaja gutora mu bana biwe. Murazi ko reko abakuru bisi bagira, ashaka ko ari umwana we cyangwa umuntu wiwe cyangwa undi muntu basangiye ibintu by'izindi nyungu, ariko akamenya kugira discernement mu gihugu cy'Imana, akabona umuntu Imana yashizemwo igihagararo cy'umuntu ashobora kurongora abandi, kandi akunda Imana, akunda igihugu cy'Imana. Yozuwe ngo yamanye nawe mu bihe byose, bafashanya, amugendanira, akamwumva ati uyu unye ari mw'inema y'Imana, ushobora gukora iki. Hari igihe bitunanira kwakirana mu nema z'Imana, ahubwo wabona inema y'Imana iri mu wundi ikagutera ishari n'inzigo, haguhimbagwa nuko wicira inzira kubw'umuryango wose w'abana b'Imana. Musa agategura neza Yozuwe, agaheza hageze, akamwatira, akamushikiriza intahe, akamubwira ati komera, ntujugujugumire. Uwo muntu ategerezwa kujya imbere y'abandi, hari ahantu ategerezwa kuba afise ubukomezi beno, si ukwihagarara ko, si bimwe byo kwiyemera, oya, ni ubukomezi bw'uko aba yumva yuko aremeshejwe n'Imana, be n'ingingo y'Imana iri muri we. Umuntu ari n'ingingo y'Imana ni umuntu akomeye cyane, ushaka kumutera ubwoba, utera ubwoba gute? Ariko kumwe n'umushobora byose, uyu munsi tukangishanya yuko ngo baca bakwica, none ni wanyica wewe uzocugumaho. Nibyo basigaye badukangisha cyane, nibyo byama ku munwa wacu, n'ibica ubundi. Erega umurongitsa gutanza imbere, niwagenda uzoja umusangayo, uzogenda he? Uzogenda he? Kwiyo umurungitse umubwiye uti hantangeyo, kandi umurungitse nabi, uzomuseruka imbere. Ikibazo. Nugira nti rero kumenya kwiyumviriza mu Mana, tukumva icyo Imana iriko iratubwira no mu mubiri wacu, ukumva hageze, nutinye kubwira abandi uti ndumva ko hageze. Tegura romizero prise, ugashikiriza ubutumwa n'ibikorwa by'abandi, ukabandanya urugendo rwawe uko wumva Umukama ariko arabikubwira. Dusabire cyane abihaye Imana, abapatiri bacu muri ibi bihe bariko bari mu romizero prise, babisikanye. Numva umenga uti karabaye kaye, urugendo rwanje rurabandanya. Kenshi umuntu yumva umenga karabaye kuko yagiye arihenda, yagiye arivyimbya ibinyene Yesu ntiyabibayanyimwo umutima w'umwana, cyangwa abandi bagiye baramuhenda, wewe ngaha nawe ndashoboye, wewe niwagenda ibintu bizoca bisenyuka, uri iki? Aho hantu ko hariho utaraza, kandi niwagenda hazobandanya.
byabize gushika ugasanga bamwe mu bo turangurana ubutumwa yabaye rurangiranwa, hanyuma agatangura ntaba agifise umutima w'umwana umwe yazana bwa mbere. Rimwe rimwe kumva n'ubushizemo akajambo ngo ibintu ngo ninagenda ngo bizoca bipfa. Abo bazi ko bitanguye nuko haje tukabarungika, kandi ibyo turabarungika nuko mutabimenya. Hari abo turungika tukabwira tuti ntugifise igihagararo c'umuntu agomba gukorera Imana, uri kurikorera, uri kugomba guhayagizwa, uri kugomba kuboneka nk'igitangaza. Iyo hageze ko bihinduka birateye ingorane rwose, kuko ahagaze kuri we nk'isake itanguye kubika. Ntahagaze ubwa mbere mu mukama no muco ariko arakora ngo acumve neza responsabilité kimuha imbere y'Imana no mu bandi. Iyo hageze ko bihinduka bica bitera ingorane. Canke ahagaze kuri we, canke ahagaze ku byo abantu baza baramusigiririza muri we. Baza baramusigiririza muri we. N'abandi ushobora gusanga iyo bavuye nk'ahantu hageze ko bagenda ahandi, kubera yuko nyene aho hantu byari bigoranye, ukabona anezerewe cyane, warondagiye ahantu hameze neza. Aho ngaho hakunaniye, hari niko haca haba heza automatically. Haba heza kandi bivanye n'ubwiza buri mu mutima wawe hakirana. Muribuka umupatiri yabivamo uko yamabona akikujwe n'abigeme beza, kagira ati nava munsi nzoboramo n'umwe, sinzoyakomye wa mbere. Ati shuda, wewe unaniranywe na Yesu, nije no gushobora. Wananiranywe no ngaho, wibaza ko hari kuzoca bishobora rwose. Suzuma urabe ikiri mu mutima wawe, urabe ikiri mu bwenge bwawe, kuko burya ahantu harashobora kuba neza kuko dushimye kuhagira neza. Ijuru riri kure yacu, riri muri twebwe, bikavana n'ingene rero turizana iwacu kumwe n'umukama. Utarifise muri wewe mbere, aho uroye handi hashasha, uzoka kuhahindura umuriro udahe, uzatwara wa muriro udahe uri muri wowe. Usanga uriko urahona. Usanga Mukama kugira ngo iki gihagararo ca Musa, uko kuntu yumviriza Imana no mu mubiri wiwe, akumva ko hageze, agategura igihe ciwe c'ukujabukana umu-leader azoheza akabaja imbere, c'ukujabukana igihugu c'Imana. Twame natwe tubizirikana muri twebwe, kwama wumva uti hari ahantu Mukama agire azingurure urupapuro rushasha rw'ubuzima, agira azingurure une nouvelle page, ugacugira umutima w'umwana. Abantu bafise umutima w'umwana bama borohewe. Nivyo ibintu byose by'impinduka abantu bidukanga, mugabo ntibigukange ubigutera ubwoba, bwa bwoba bubi bwa shetani. Bidukange kubera esprit de responsabilité tugira uti mbega ngiye kubitegura gute, ngiye kuzoba gute handi hashasha kumwe n'umukama. Kakoba kiranga apana ubwoba bwa shetani. Gano ubundi kandi kuko ubonye umuntu bahinduriye ugacubona umenga naco bimubwiye, naho nyene ico ikibazo. Yesu akagira ati rero kugira umutima w'abana, akagerageza kudufasha kumva ati reka kwibaza yuko mu Mana ivyubahiro no gukuru bipanze kujya muhora mu byumvira aho hanze, kujya mu biniganiranamo, kujya mu bihayanwamo, kujya mu byipompamwo. Ku Mana suko bimeze, ku Mana suko bimeze. Kandi twese ngaha turashaka gucika abantu bakomeye, abantu bafise ijambo rica ryakigwa bagakomerwa amashi. Umva uko Yesu yabitubwiye rero. Ubwa mbere kugira ngo ube umuntu akomeye ahambaye imbere y'Imana, kugira umutima w'umwana, umutima wizigira Imana muri byose na hose. Ubwa kabiri ukaba ugomba kuba umuntu akomeye. Ikintu Yesu yavuze akagira ati
mudahindutse kwama turi abantu bitwararika guhinduka atari kuva mu byaha gusa, oya, guhinduka n'izindi nguvu z'Imana. Hari ibintu bita uyu munsi muri psychologie ibintu bya résilience, ibintu d'adaptation. Umuntu afise inguvu z'Imana zimutuma ahageze hose amenya kuhumviriza Imana kandi akahabana n'Imana. Uyu muntu arahambaye n'umuntu akomeye cyane, afise inguvu zo gushobora guhinduka, agahindura ibintu neza ahari, ntabihindura bihindanya, akabihindura abizanamo agasosera n'akanovera k'Imana. Nguzo kwicisha bugufi akamera nk'aka kana gatoya, uguca bugufi. Ngo uwufata neza ku bwanje akana nk'aka. Aha rero Yesu avuga abana ntagomba gusa kuvuga umwana ku myaka. Ni umwana kandi kuko atazi ibintu byinshi. Ashobora kuba ari umwana umuntu muto kubera yuko kumbura ikibano kimwita ko ari muto camupanze mu bantu bato hariya munsi by'amahanso shinge n'abantu batanga ibyubahiro by'abantu n'amateka yabo. Ashobora kuba ari w'icyo kibano gipanga hariya munsi, kumenya kumufata neza. Mu bisanzwe bizagombye kuvuga arahambaye umuntu afata neza icyo twita la vulnerabilité, afata neza l'enfance. Namambwira abigisha barera abantu, mwebwe mufise umwuga ujana mw'ijuru, mu minwe yanyu mufise avenir ya mu bantu bose, kazoza k'ubuzima bw'isi kari mu minwe yanyu. Nicyo gituma uyu munsi ngira ngo ngira abigisha amaleta yarakwiye kuraba ingene abafata. None icuru uyu munsi gikomeye niho gikuye hariya. Abahinga mu by'imimerere y'ubuzima bw'abantu bagira bati byose biri hariya dans la petite enfance. Abantu mufise abana muri maternelle, pay attention. Ntimubabigisha gusa, mukaba abarezi, mube nogira nti muri iri jambo Yesu avuze ati mube abantu bakomeye. Nubwo kumbura ikibano kitarabumva nk'abantu bakomeye ngo kibaremunere nk'abantu bakomeye, mwebwe mukumva muti turakomeye kuko Umukama yatubikije ibintu bikomeye. Urera no gukuza ubuzima bukiva hasi, kubuha umushinge no kugugurira neza akazoza. Umuntu azi no gufata neza la vulnerabilité, umuntu azi gufata neza abantu bato bato. Yesu akagomba kubwira ati aba politicien mugura imitima y'abantu, mukayigura ibyuma by'inzoga, mukababesha, mukabamanipira. Abantu bose mu budinidiri bamanipira abantu kuko bameze nk'abana batiyumvira neza, bakibaza ngo niko guhambana, ngo niko gukomera. Imbere ya Yesu mupima ubusa nk'ubwo buraho. Gufatira ku bwenge buke bw'umuntu ukamucisha aho ushatse, ukamugira uko ushatse, ukamwexploita, ukagira iki, ukibaza ngo niko guhambara. Upima ubusa imbere ya Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana ko mubitinya. Uwo muntu azi ko ashobora guprofita kutamenya k'umuntu, ugaprofita kutamenya kw'imfuvyi, ukazibira ibisigi, ahubwo ari wogize uko ushobora kose kugira ngo zitunganirwe, zibe nkaho zisaganiriza, zigira ubuzima bwiza, ugaca uprofiteramo. Urafise ubwenge bwo guhinyanyura amategeko no kuruburana uko ushaka. Urazi ko ufise imbere yawe umuntu atabwenge agira, uragenda witwara indazi ngene nzobubura. Upima ubusa imbere y'Imana. Amajambo y'Imana ashika ngaho. Jonsi zumwe yabana akana katuye ibifaranga byinshi,
n'agatana gatoye nk'inoti y'ibihumbi 10 agaca afata nk'igihumbi akakivunjamo ibikoroti agaca kabira tubona ko ari utwaye menshi ayasigaye yose agaca atwara agaca yibaza ati ndi umuhinga ndaciye ubwenge upima ubusa imbere y'Imana upima ubusa Yesu akagira ati rero harahambaye uwo muntu ahubwo arera agaherekeza agakuza agateza imbere agashikana mu bigero mu gihagararo ciza citeka uwo menga yarubusa nk'umwana sibyo gusa umve kandi ahantu mukura hano n'ubu Yesu yagize ati ashobora no kureka ibindi byinshi yagira ati ni byiza birahamba akaja kurondera cakintu wa muntu atateka gifise yazimiye yatakaye akamugarukana nimuzi ingene bihambaye gukura umuntu nko mu vyaha ukamwerekeza ukamufasha agasubira kuba muzima imbere y'Imana. Mubakunze kurikirana ikiganiro ca témoignage kuri Radio Maria mu misi imbere tuzobaniriza témoignage twatanze ku munsi wa gatandatu y'umuntu yahora abona umumissionari w'umushinwa akabona haragiye nawe nyene mugerageza akabona gumuhamuta mu gasho mugabo Yezu akamukoresha mu busho abantu bapfundiye ibintu by'agacamutwe kandi by'ukuri akabahindura hamwe yigeze kumufasha kubafasha barahinduka naramufasha arahinduka bari baramuhevye bagira bati uki aragira igihe bamucira ubwo gupfa amusezera amubwira ati bayi ndagiye gutegerera mu ijuru n'uwo muntu apfuye avuga gutyo nk'uyu yamufashije n'umuntu akomeye cyane imbere y'Imana. Igihe cyose ufashije uwundi gukura mu kintu agatera intambwe nziza ihezagirwa imbere y'Imana no muri ubu buzima aho rero urikura umuntu ahambaye. Ariko niwakorera ku bandi ahubwo ukabarya ukabamara ku mayeri kugwenga uriko urakuza iby'iwawe gusa upima ubusa ukagenda ukabahenda ukagura amatongo yabo sizana byize gushika umuntu barate baramwamira bati ngo muguri ntara yose abantu bose ugira ubate hanze kandi ugaca bahenda ati ndabahaye amahera timwe cy'umuza ndabahakaze wanje kabose ubahinduye ubusa ukunguka ibintu ugacika ikintu gisharijwe n'ibintu utazopfa hano usanga batazi n'ibyo bafise mugabo yabironse abanje gupoperiza abandi kubagira des misérables hamagaca bagaramo tindahambaye Imana igakora ubusa zero. Ibyo bintu twame tubitsikana rwose ntubeho wumva umenga ugomba kubaka iteka ry'iwawe wenyene naho wubakira ku kwicara ku bandi bakabura aho basaganiriza ngo bakure kamera nka bya biti igihe bitewe mu ishamba ahantu atakindi giti gikura hafi yacu naho gikura kiguma kirakane ukabona ibyo biguma bikura wenyene abandi binyika nakazi kawe ntuzugire ngo sinakubwiye ijambo ry'Imana. Imana naho yobona uko kuntu abantu bashobora gufatana bakaryana ku mayeri kugwenge par des idéologies utagira umutima w'umubabaro n'umwitwariko wo kwiyangaje ugira uti uyu muntu hambavu yanje turabe ko yotera gatanu wowe ufite iyo mwitwarariko urakomeye urahambaye imbere y'Imana Imana iguhezagire. Reka n'abandi twese kuba twumvise ijambo ry'Imana no kugira ngo ejo hirya y'ejo ku mugoroba w'ubuzima bwacu tuze dutangare nabi tugiye ku munzane w'Imana tugasanga dupima ubusa nk'urubabi naho nyene rwumye. Umukama bibarinde abiturinde maze twame tumenya kumwumviriza no mu mubiri wacu twumve igihe haba hageze ko
umukama yuguruye igihe gishasha, yuguruye paje nshasha y'ubuzima bwacu, tukajana nawe tugasangira nawe byose na hose. Amen. Amen.